Vanilla Vine aratahura ko ari umukinyi Noraske ni n'umukinyi nawe rero nanje ndumukinyi sasa muri filme iyo duhuriye muri scene kumugwa mu nda nkanamwifyonderako bose rero ni ibintu nyene bisanzwe kandi scene nizo zose inyuma ya kamera haba hari abantu benshi cyane haba hariho umwanditsi w'iyo film haba hariho umukameraman ariko arakamera iyo film ku ruhande rwa nagiho uramugombera ukavuga ati dadi yawe rwarugwi wanje no muhongo ifunze umugore w'abandi uvuga muri planque bigeze kunkorera kwa Vanilla Vine iyo planque sinzi ko ayiravye nimba utayiravye Imana ishimwe uzogenda uyirabe gusa nyene nuko yari planque tuzogacishamo na dade ndibuka ko twarakora filme ariko tudafise iyo tuzitwara ndibuka ko twakora filme tukazitwara mu miryango y'abantu tukabasaba turabira filme. Hello bakunzi ba Yagatech TV, uwo ni Rodrigue. Yes, ni Rodrigue agarutse ku yindi vibe. Abantu baguma bambaza ati none iyo vibe ikora he? Ndayihabwa n'abatumire mbanatumiye muri studio ya Yagatech. Yes, n'umusore ubona w'imyamunyu, ubona w'ibogar. Subiramo ibogar. Bamwita Mr. Khan. Numusore ubona ariko arabica bikacika cyane muri filme Ndundi. Yes, Mr. Khan, you are welcome. Thank you so much, Rodrigue. Yeah, ndi hano. Yes. Hanyuma tutatebye bashaka kuramutsa abakunzi ba Yagatech TV. Ya abakunzi ba Yagatech ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza aho muri hose abakunzi ba Mr. Khan namwe nizere ko mumeze neza iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Yeah. Wotubwira histoire yawe yuko ntuwashitse mu mafilime byagenze gute man kugira umuntu ashobore kwidocumentary abantu mushaka kuba muhoje gituma nkunda kubaza histoire abantu hari umuntu ashaka kuvuga ati nditinya ariko ejo ugasanga kumo no muntu yari kuri no level akaba nawe yarageze hano hantu kwinjira mu muryango wa cinematography novuga ko nawe njemo kuva kera nkuko amara ndabivuga depuis 2013 2014 15 kuduga hose nari mu muryango wa cinematography novuga ko ico giheho nabikora nyene nazi vyari byo ariko uyu munsi ndabikora ndabizi nakubwira ati mbirimwo mbizi ni vyari vyoroshe urumva ivyo myaka cinema ni yari yoroheye abantu kuko abarundi bonyene ni bari bayikunda ariko nyene twebwe natwe gwari ugo rugamba twarimo kugira ngo turabukuntu twoyibakundisha buke baza barayikunda ico gihe ndibuka ko twarakora filme ariko tudafise iyo tuzitwara ndibuka ko twakora filme tukazitwara mu miryango y'abantu tukabasaba turabira filme urumva kubisanzwe yuko ukunda ikintu nyene abari sawa kandi iyo ugikunda nta muruho ukibonamwo niyo ugikunda novuga ko ucinjiramwo nk'ugikunda nyene rero kuri wewe cyangwa uwundi yo bayifuza kwinjira muri filme uyu munsi twarabaharuriye inzira abarundi bamwe barabikunze ndetse n'abandi turizera ko bazobikunda rero wewe wowe ushaka gukina filme uyu munsi bavuga ko uje mu gihe ciza kubera ko uyu munsi abarundi barakunda filme uyu munsi abarundi baregeje yo filme Tanzania filme Nyarwanda Nigeria aho wasanga abantu bateramiye kudusobanuye ba Master Jake wa Moses ariko uyu munsi usanga umurundi ateramiye kuri filme Ndundi. Yes, Mr. Kane kavuga ati nibihe byari bigoye bitari byoroshe gukina filme nihe filme wagerageje kugira imenyekana ariko bikarangira byanze? Hari filme twakoze filme twakoze kera
yitwa umuvumo w'umuvyeyi. Iyo filme yari filme nziza iryoshe, ariko kubera ko cyari igihe nyene twakora tuzibikamwo ntabwo twazihereza abarundi ngo bazirabe. Yarimwo impanuro nziza nyinshi cyane. Ya filme uyu munsi uyikoze ukayibahereza bavuga bati respect. Ni filme nziza yitwa umuvumo w'umuvyeyi. Iyo biri kuri YouTube bazoje kuyiraba? No. Nitugeze turonka akajyo ko kuyishira kuri YouTube bivanye nuko ibintu vya YouTube channel ntabwo vyari bwagaragare cyane. Nta n'abantu bari bwagwiza amatelefone izo za 2013. Roma ni kwa kundi wakora ugashira kuri CD hanyuma ugagenda kugurisha mu bantu gutyo. Si ugurisha canke ukabahereza kubona bakirabira baraba ibikorwa ya. Ni Mr. Khan tumubona muri filme ziriko zirabica bikacika novuga zibiri cyane cyane arasivuga data irikira bica bigacika hariho nacira munda nimba ntihenze mbega kwizerwa muri ayo magroupe usanzwe yarimwo canke barakwizera tu? Nivyo nubeshe ni filme zibiri novuga ko ziri gutrendinga cyane. Filme Chiramunda ya Mimi Mireille na filme Data ya Fanny Lavine. Izo zose nagize ibakwe zo kuzikoramwo canke zo kuzigaragaramwo. Sindi mu migwi yabo ariko bashoboye kunyifashisha. Baravuga bati iyi filme twakoze iyi hore tuyiravye yo fittingana cyane na Mr. Khan. Je nsanzwe ndi mu mugwa Major TV rero baranyituye nyene baravuga turashaka kudukorana hama turakora. Hari abantu bashobora kuvuga ati je kuntora nanje ndiko ndateza imbere ivy'iwanje reka ngare ako kantu we ntikakuje? No ntabwo kugara nambaza abantu isobanuro yo kugara. Nshaka umbwire insobanuro yo kugara hama muri iyo nsobanuro yoze kunkuriramwo iciza n'ikibi uza gukuramo ibi byinshi raporo y'ivyiza. Mu buzima bwanje sinzi kugara, mu buzima bwanje sinzi gufata umuntu nabi. Umuntu wese uko aje niko ndamwakira. Rero ntabwo nigeze ngira nico ciyumvira umva katari nakomeze. Thank you. Twizere yuko bizogushikana kure kuko hari abantu benshi avuga ati uno muntu no mubwi ugomba kundugira ko ifoke nanje shira kwigufuri. Mr. Khan turagukeje vraiment kugira kuronke bigenda gute bro? Je birasanzwe kundonka mbere no gukorana birasanzwe ariko byose bivana n'ibiyago. Umuntu nkeneye aransanga muri Major TV niho hantu usanzwe nkorera. Niyo office yanje, niyo muryango wanje, niyo famille yanje, niyo yankujije. Navuga ko gushika uyu munsi aho ngeze ndabashimira cyane umuryango wa Major TV, ndawushimira gose bivuye ku mutima. Navuga ko rero umuntu nkeneye wari we wese ushobora kwitura Major, dukorera mu Kanyosha. Umuntu wese yoba nkeneye yonsanga muri Major ya. Bona rero muri no filme tuje kuri Data. Data ni histoire urya bakunze agateke jewe Rodriguez sinahora nkunda ibintu by'aba filme ariko ndavye kuntu no mubira kina man je byarankuyemwo. Hariho ama commentaire nagiye nsoma aya ntariye yuko wowe ukunda gukina uri romantique. Mbega mu buzima busanzwe niko biri ukunda abana bro? Kwera ari ukuntu nyene unyereza uri kurara abantu urya mutame bakavuga ati no muntu kwiri novuga ngo muri filme ndexagera ariko mu buzima busanzwe ntabwo nshobora kuexagera nkuko nobikora muri filme. En fait mu buzima busanzwe Mr. Khan ndi romantique nivyo ku mukunzi wanje. Ku mukunzi wanje iyo ndi mu rukundo pe ndabibamo ukarumwereka nkaba romantique ariko ntabwo nza kurenza urugero kubera ko abakobwa ndabatinya. Iyo uzanye rero ibintu nkabijya muri bijya dukora muri filme usanga dusubiye kubabara cyane. Niyo mpamvu
ntabwo tubereka cyane urukundo rwa Dange. Kiriko turavuga kuri data series. Data series made avuga ngo data. Yeah. Uwe ari abantu baravuga ati no mobile nawe nyene ntaza kubusa. Mbega kujya ko ntugumbira Fanny Ravine. Man nakano kariyo. Canke abantu baragira ama confusion. Rega no raske ni habari canke asanga byakinwe akavuga ati ntavyo nkora tutibagiye no raske yarapfuye kuri Fanny Ravine. Bigenda gute canke urugira ubwoba ku ruhande rwawe bigenda gute? Uri kubaza muri tournage yo turiko turakora. Yeah. Biba ari ibintu bisanzwe cyane. Fanny Ravine aratahura kari umukinyi. Noraske ni n'umukinyi nawe. Rero nanje ndumukinyi. Sasa muri filme iyo duhuriye muri scene kumugwa mu nda nkana mwifyonderako. Bose rero ni ibintu nyene bisanzwe kandi batahura. Nta gihura bikora Fanny Noraske gafuwa. Noraske sha sinibaza ko yofuha bo afushe naho ngira arafuha nabimbwira ariko kubigaragara byo nigera afuha kubera karatahura karakazi ni hajya nyene hama bikarangirana handi hana bazi neza ko bishobora kubandaniriza ku ruhande rwa nagiho uramugombera ukavuga ati dadi yawe gwarugwi wanje no muhongo nifuza umugore w'abandi ukene nifuza umugore w'abandi bankubite narahatswe ipo siko iri kupitia umugore w'abandi bo shatse kuvuga muri planque bigeze kunkorera kwa Fanny Ravine iyo planque sinzi ko ayiravye nimba utayiravye Imana ishimwe uzogenda uyirabe gusa nyene nuko yari planque tuzogacishamo another day wifashe gute bro bo ntivyari vyoroshe kuko vyari ibintu biteye ubwoba byasa nkaho mfatiye ku muntu canja kuyiraba iyo planque uzoyirabe ujya mwanya none bayigukorera we yumvise gute urasiko naswe kwambura none mbo abayiravye barayizi ariko naraswe kwambura reka tureke kuyivuga uzoyigaruka uzoyiraba iri kuri Solution Cup ya bro sorry ni haso umuntu ahura n'akaza bakora ya abahora bagira rero kibaza ati uno muhungu arapfa agahwera afashe Fanny Ravine ni ibintu bisanzwe nakazi ariko nagoma ndabumvisha iki kintu burya iyo turi muri tournage turiko turakora scene zo mu gitanda atari na scene zo mu gitanda scene zenezo zose inyuma ya kamera haba hari abantu benshi cyane haba hariho umwanditsi w'iyo film haba hariho umukameraman ariko arakamera iyo film haba hariho umuntu afashe itara si umwe ni babiri haba hariho umuntu aba afise mic kugira amajwi agende neza haba hariho umudirector sivyo haba hariho umuntu umusupervisor reka namwite nk'umusupervisor nyene igikorwa abo bantu bose baba baraho abantu benshi none wokubahuka gute kwe ariko benshi bataba babizi babibaza yuko hajya ahantu tushobora kwakorera ibindi bintu ariko siko biri natwe ubwacu turiyubaha nane byo twakora kajya n'akazi tu okay thank you my bro nizera yuko bamaze kuronka umuco nta Fanny Ravine yifuza ntande byose abari film nta nujya mudame mwakinanye muri data rero turagushimiye no ndangije shima abantu bose badukwirikiranye ndabashimiye ndangije vuga ngo God bless you aho muri hose mubandanye kugira follow kuri channel yacu kandi mugira na subscribe mwakoze kudukwirikirana ndangije vuga ngo ciao nako no muri studio hano bakunze si sketch turiko turakina no kuri Mr. Kani yanteye ubwoba uratuje ibintu byawe bikora mu mutuzo kubera iki bo novuga ngo niko nakuze niko na mama wanje yankujije ubundi kuva nkiri muto nakuze meze ukunyene sinzi si ibintu ni ntutsi ibintu byo gusahagurika no niko nakuze nanje navyisanzemo mama yakuze ambwira akunda ukuntu meze
nanje ca ngendera cane uko kuntu kugira ngo name nezereze umuvyeyi wanje rero ni umuvyeyi nkunda anshigikira rero uko umeze novuga ngo ubikeshawe ndabikeshaho. wow mother of Mr. Khan congratulations turagukeje muvyeyi mama wubaho mbega nta ntambamye uhora uhura nazo nko mu buzima busanzwe iyo uri kuriyorosha ubundi nasanze ahubwo mbo gutekereza si bibi ariko gutekereza cane hari igihe usanga bikuzaniye ibindi bibazo hari byinshi duhura navyo bivanye nuko umuntu wamworoheye cane nyene akaca abona kumenga yokurirako mu bundi buryo ariko kandi sometimes biba bidusaba kugira iki kwikura muri aka kantu ko gutekereza ari nayo mpamvu bamwe ndibaza bari hababizi no bamaze kuvyereka hari bamwe bamaze kuba ndakivuge gutyo nyene baza mu buryo nyene bwo kumenyerana muri uko ariko ico dukora turabereka katari ko tuba tumeze umwanya wose ifo ko duterekaho ngo agashusho ka ico kintu nacumvise kwa Loki hari igihe nyine abantu bereka ko utekereje cane après bakaca bakurira ko nabo bakagushaka kugukorera ivyo bashaka kugufata uko bashaka ngo niyo mpamvu bigusaba kubanza ukitereka ko agashusho k'ikirura kugira ngo bakubahe nawe sometimes ariko it's cool ni byiza ko ushobora kwereka umuntu yuko vraiment ikintu agukoreye kitari ciza muri entertainment umuntu ahura n'ibisanga byinshi tuka ni twaca ngaho tubeshanye ko ata muntu yoba yaragerageje kukugirira nabi kubera level ugezeko hariho abantu baba bamaze kukwipfuriza canke kubona wowe ukabona neza yuko ariko gutegurira kukugirira nabi bariho kandi nta nubwo nshimye kubavuga aha ariko burya jewe abo bantu sindabahakanya kubera ko burya ndakubwire Rodri abantu babona twebwe hari abantu benshi batugiriye nabi sivyo hari abantu benshi batugiriye nabi batigeze bifuza yuko aha turi uyu munsi twahashika ariko jewe ntabwo nigera nita kuri abo ariko abo nitaho barahari bamwe cyane bama baharanira rero uyu munsi kwama bategura uko umunsi uje uko umunsi winjiye bakazinduka bategura kugira nabi abenshi twebwe rero twita kuri babandi batugiriye nabi tukibagira rero bamwe bari mu buzima bwacu bifuza rero kutugirira nabi nyavyo bazinduka babitegura rero niwe muntu usanga uba ukwiye kwitaho gusumba iyo bambwiye ati iyi filime dukeneye ko ukina uri umukozi w'Imana n'indi bakambwira ngo dukeneye kukina uri umusazi ahanini film usanga naryoherewe cyane niyo babambwira naho byose wishoboye naho byose mba numva ko no bikora kuko nakazi kanje naco nshobora kureka ariko nyine film ukina uri umukozi w'Imana ndi umukozi w'Imana ndayikunda sana rero filme cira mu nda ni filme nziza cyane abantu baje no kuri YouTube channel bayirabe ndibaza ni benshi bayizi ashase byo batabikwa kwera filme data nayo ne baje kuyiraba imeze neza yego twitege seri y'indwi ryari gabasha ya filme yahe muri data isohoka misi yose mardi kuwa kabiri isaha 2 kandi hanyuma kuri no channel yanyu nayo twitege bicasha ibihegasha hariko haraca ko filme yitwa urupfu ruragutasha muri iyi minsi usivye ko ubuye sezo ya mbere yaraheze turi gukora sezo ya kabiri ariko iyo nayo vuba cyane irabashikira na bakunzi ba Major n'abatara bakunzi musimbireyo muwe murakora subscribe kuri YouTube channel ya Major TV muhereze abandi bose mukora ama partage mubabwire
babe baranyaruka barabe gafilme kameze neza gafise impanuro nziza gafise script z'ubwenge gafise amascene apanze neza muzokaryohererwa ndabizi mwarakunze filme zitandukanye zacu ariko akandabizi ko sezo ya mbere mwarayibonye uko nimeze sezo ya kabiri yone n'umwotsi n'abakinyi bashasha Mr. Kan turagushimiye ku kanya mwaduhaye ma bro nije ndabashimiye mwakoze cyane kunyiyumvirako n'ivyicubahiro kwicara muri studio za Yagatech c'est pas n'importe qui yicara muri intebe c'est pas n'importe qui abazwa nawe thank you my bro Rodrigue ndakubaha rero man thank you my bro rero ndaryohewe cyane ntibagiye sasa manager wa Yagatech nawe mubahwe nk'ubuye hoza nk'ama studio menshi nkaya ibinyamakuru vyinshi nk'ibi uza guca usanga industry movie ou bien industry music sivyo usanga biteye imbere neza ugasanga birateye imbere mu buryo bworoshe aha rero ni ikintu kizima yiyumviriye vraiment turamushimiye akomeze kandi ndabashimira gose numva sinzi ukuntu abashimira ariko mumve ko ndabashimira nongere ntumirire cyane abakunzi ba Yagatech kuza gufollowinga imbuga zanje kuri Facebook page ni Mr. Kan Burundi ugiyeyo kandika Mr. Kan Burundi uhita umbona kora follow uhereze n'abandi bakore follow TikTok nuko nyene Mr. Kan Burundi IG nayo nuko nyene rero ndabasavye musimbireyo hose mu liking ntibagiye kandi kongera kubabwira muri Major TV aho mugende mukore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo mubone ibikorwa bishasha yap thank you my bro